kuva kera narindi kuri mwezi ngo abarundi barangwa n'urukundo rw'ijunji jambo iteka itekane yemwe ubumwe n'ibikorwa n'iterambere ngo Burundi ni bwiza ndakurahiye Burundi bwacu utera imbere nzokuyaga nkora turindanga ngwaho rero ntunzokiyaga kimararungu Peace International TV waje hageze nzokuyaga nkora turindanga. Yes, bakunzi ba Peace International TV turongeye kubaramutsa abari mu gihugu abari hanze y'igihugu umuntu wese mu cyubahiro ciwe umuntu wese ahari turamuramukije harabo tuvuga mwiriwe harabo tuvuga mwaramutse bivana n'ahantu uherereye kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana hanyuma uyu munsi tuje mu kindi kiganiro kandi ikiganiro ciza murazi uko tubaha ibintu byiza gose turi kumwe n'umutumire ngira ngo muramubona ukuntu yambaye ukuntu ashajije nizera ko cameraman ariko aramwerekana yambaye ukuntu tutamenyereye kumbure ariko hari impamvu niyo mpamvu ari hano kugira ngo tuganire tugire ibintu tuvugana atuganirize aganirize abakunzi bacu aganirize abantu bose badukurikirana reka rero tubanze tumuramutse amahoro mutumire Amahoro meza cyane uyu rero ni umutumire wacu umushitsi wacu murabona ukuntu yambaye murabona ukuntu ameze antuka uraberewe merci beaucoup murakoze cyane bivanye n'ukuntu rero yambaye ngira ngo bamwe n'abandi baca bibigira cyangwa baca bamenya uyu muntu uwariwe benshi murakunda ngira ngo kumubona mu mamanza muhora hirya no hino bamwita runyonga ku kivi runyonga ku kivi iryo niyo zina ry'umwuga ariko kandi ngira ngo bamwe n'abandi baripfuza kumenya izina ry'ukuri rya runyonga ku kivi mbega izina ry'ukuri ni runyonga ku kivi canke ni gute Oya runyonga ku kivi ni izina rigaragaza ibikorwa nkora gusa izina nahawe n'abavyeyi nitwa Irankunda Olivier ego Irankunda Olivier mugabo reka dukoreshe runyonga ku kivi kuko ari ryo zina ry'umwuga niwe rero twatumiye muri Peace International TV cyangwa PITV niwe turi kumwe niwe tugiye kuganira nagira ngo tubanze duhere ku myambaro imyambaro yambaye uyu munsi kwera iki wahisemwe kwambara gutyo kuko iyo nambaye uyu mwanya nyine mba namaze gufata ko ndi ku kazi urumva n'ubu nambaye uku kubera ndi ku kazi naje ku kazi gutanga ikiganiro n'akazi yego uyu rero turi kumwe none akazi kawe harimwo ico ndabona umenga ni gihete ndabona akantu sinzi ko bakitagakoriye sinzi na kimwe ngira ngo tubwira n'abakunzi ba PITV ko babwira go ico gihete ni gute gisigura iki kuri kucambara bimeze gute hama ikinambaye mwona ngaha bacita ikirezi ndibaza murakunda kumva imigani ya kera ivuga ati ngo wambaye iki kirezi namenya ko cera cyitwa ikirezi kinaco no gishira mu bwoko bw'igitako Ego Jana navuze ngo ni gihete muga urumva ni kirezi hamwe n'igitako no ku maboko nuko arafise igitako no kuri yambaye neza uri kuramuraba ayambaye mu muco w'ikirundi nibaza ko ibyo tugiye kuganira ko nimba atari banga musanzwe mukora ibiki jewe nsanzwe ndumwanditsi w'imbyino ndangakaranga nkongera kenshi benshi bambona mu manza ndatwikurura nkashikana umugeni muri dote nkateramisha mu manza bisanzwe muga nkateramisha ku mbyino z'akaranga gusa ikiza gisumbaho nuko ndumwanditsi ndandika nkongera nkaja gusohora indirimbo zikavuzwa mu manza izo mbyino bakazivuza mu manza n'ahandi hantu hababereye manza zitandukanye yego bisobanura ko rero ku bantu bakunda kujya mu mamanza haba mu madote niki birashoboka ko izo ndirimbo bama bazumva mugo batazi kumbure rema
umwanditsi wazo hari nk'imwe woducishiriza? Yego, hariho nk'indirimbo ivuga ati kuva kera narindi kuri mwezi ngo abarundi barangwa n'urukundo rw'ijunji jambo iteka itekane yemwe ubumwe n'ibikorwa n'iterambere ngo Burundi ni bwiza ndakurahiye Burundi bwacu utera imbere nzokuyaga nkora turindanga. Ego. Aha, urumva ko ari indirimbo nziza, ari amajambo meza avuga akaranga ku Burundi. Niyo yonyene woba ufise cyane? Oya, mfise indirimbo nyinshi cyane. Ndafise indirimbo zishika kuri 4 n'izindi ziri mu bubiko ntararonka uburyo bwo ndashire ku mugaragaro. Ego. Kumbura abakunzi muri kubona dukurikirana birashoboka ko iyo ndirimbo mwayumvise umwanditsi wayo turi kumwe hano twagiriwe amahirwe yo kumwakira muri studio za PITV. None kubera ko uri umwanditsi ukaba n'umuririmbyi ongera twongere n'iyindi imwe izo zose warazicako uziririmbe. Ngwaho rero nunzo kiyaga kimararungu Peace International TV waje hageze nzo kuyaga nkora turindanga. Yego, cyo nikibiriraho. Iyo ni indirimbo ukoreye ngahanye? Yego, nko sanzwe ndumwanditsi urumva umwanya wose mba ndi muri mood nyene. Yego. Aha, akoze wa Peace International TV murumva yuko ari umuhinga umuntu ashobora no kuririmba indirimbo akoreye ngaho nyene. Nibaze yuko ukeneye umuntu kweri yo gusupporting cyane gose ko ivyumviro mfise nifuza gushikiriza abarundi ni vyinshi. Urumva wenda ashobora kubikubwira muguri igitega nashobora kuvyumva cyangwa nkabibwira uwundi muguri ngoze navyumve muganda bicishije mu gusohora. Urumva abantu bose bari mu gihugu ico cyumviro kirabashikira. Ego, bokumbure rero turiko turegereza imbere muri kino kiganiro, ni gute wahisemwe kuririmba indirimbo ndangakaranga z'u Burundi? Indirimbo ni nyinshi, indirimbo zihimbanza Imana, hari indirimbo bakunda kwita ngo profane. Ni kubera iki wewe wahisemwe kuririmba indirimbo ndangakaranga z'u Burundi? Icambere coco dusanzwe tuzi yuko imisore myinshi yitaho izi ndirimbo zisanzwe wama wumva abandi baririmba abandi barimvye dusanzwe dusangiye kuririmba muga nubwo turirimba indirimbo zitari muri kategori zimwe. Usanga imisore myinshi kunda izo mbyino zo gutambika ibiki muga jewe nahisemwo gumana ibanga na sigiwe na sogokuru ryo gusasagaza karanga. Cyo gituma ace mvuga ati reka naje ivyumviro vyanje nko nimvise mwingabira no kuririmba zenda bicisha mu kuvyina indirimbo ndangakaranga. Yego. Aha, mbega umuntu yiyumvirije uko kuntu uriko urabivuga arashobora kwibaza yuko kumbure mu muryango iwanyu utoba ari we wenyine ibi bintu bikora. Hariho abandi mu muryango kumbure ntitubave tuvuga yuko ari byo wonse mu mabere? Ego, umuryango wacu barahari. Ndafise muyomba wanje yitwa Rambere yahoze avugiriza guitar bass Nikiza David. Ego. Akurikiranye uyo nyene. Ego. Okay, urumva yuko ari ibintu bifise ahantu bituruka, bifise ahantu biriko birafise isoko. Ego. Rero turi kumwe n'uyu mutumire wacu kumbure turiko turegera imbere muri kino kiganiro. Mugabo imbere yuko twegera imbere ongera dushirire ko akandi karirimbo. Mutamanyumviriza hari ivyadutse ubu ngo nikiza corona ngo kubiza amategeko ngo kizire kuramukanya ngo mu rugo rwawe ma ngo jewe nzohashika ngo kareka kundamutsa ngo urabona ko ufise inzobe ngo zoca wirabura. Usubire umva ko biraryoshe cyane, donc usubire ukongere ko nari ntanguye kuryoherwa ako nyene usubire ukongere ko uri turyoherwe nyene tuvyine turyoherwe umva ko biryoshe cyane. Uzoronka madame ngo mutume ngo gusuma ngo akuzanira akanyama canke umukeke canke utunyamunyamu
canke akabenze ngo inka ziragwaye ngo kizire kiziririze ngo azozane ngo ububamo ngo canke ngo ibijumbu ngo canke ngo amayuni ngo nuko bizimbutse ivyo nuzobifungura aze simbe kwa Siyoni ngo akuzanira agakeke ngo agukorera agasose ngo uzoca ubifungura ngo rumubona apeti ngo jewe ndakuzaho. aha mbega izo ndirimbo ugerageza nsa n'ikintu kiri difera n'abandi kugira uwanyumvise jewe aze agire itandukaniro ry'ujya umuntu yumvise n'itandukaniro ry'iwanje habe difference hagati y'abantu babiri. Yego bakunze ba PITV murumva yuko uyu muntu abishoboye. Nibaza yuko kumushigikira ari ibintu bikomeye gose uri kurateza ingabire yiwe imbere kandi uzo uri kurateza n'igihugu imbere ndetse n'umuco w'igihugu muri rusange. Hanyuma rero uri kuraraba muri kino gihugu cacu nka wewe ubirimwo uri muri ico gisata ubona umuco ndangakaranga w'u Burundi ubona waratitutse ubona ugezehe uri kuraraba byifashe gute? Cye kubganje nk'umunyakaranga umuco ndangakaranga w'i Burundi sinovuga yuko watitutse canke sinovuga yuko taratituka gusa hari ibintu byinshi tubona mu manza ugasanga ibintu ngene babigenza kera siko babigenza ubu. Nka kera gutwikurura umukobwa baja kumuraba baraye bamukoye mugubu barajaniranya uyo munsi nyene bamutwaye onye bacaja kumutwikurura uyo munsi nyene. Urumva nk'ivyo ni ibintu byamaze guhinduka muga ntikuvuga ko ari kosa ry'abarundi biba bivanye n'igihe turimwo. Ugasanga umwanya baraharura umwanya canke bagaharura ati nitwabikora kundi munsi bizotwara amafaranga menshi gatubigirire rimwe kugira twekonomiza amafaranga. Urumva sibona bonyene. Yego donc nitwovuga ko ari muco watitutse. Oya si muco watitutse nibihe urumva uko kuri urubanza rumwe ku minsi ibiri ninge no rukora urubanza rumwe ku munsi umwe sico kimwe. Urumva ukoze ku munsi umwe ugakora imanza zibiri ku munsi umwe hari ibintu bigabanuka. Nka sare ushobora kuba wayikotesheje amago yakotesheje ku munsi umwe barakugabaniriza gato ugasanga baragabanirije kabeyi canke ibinyobwa ugasanga abantu bari kuza kuri rya minsi ibiri baje ku munsi umwe cye bagabanuka kusanga udufaranga uratubitse. Yego none kumbure atari banga mu uburyo mwe mukoresha buvahe uburyo mukoresha sinze nibaza ko bitwara uburyo kameme buvahe uburyo dukoresha je ndibaza generirwa mu manza jewe undonde nko ku munsi wa gatandatu nshobora kundonka ndaja gukora nkatwikurura nkashikana bageni muri dote so je dufaranga mba narunse ndagerageza nimba ari ibihumbi 10 nimba ari 5 nimba ari 20 nimba ari 30 nkagiga iki kindi gice nkakibika ejo ndose umuntu ambwira ati tora ndaguhe 10000 ndaguhe 20000 nkashira hajya nyine nabitsa yandi ejo ugasanga ngiye gusohora akantu ako kantu karaje ugasanga kaje gufasha benshi ugasanga ndasohora uruvyino uruje guhanura benshi ugasanga ni ibintu bimeze neza bivana ingene najewe nifashe kuri uyo mwanya ndabikutwe dufaranga. Yego niki kikumbure ubwira abantu bariko baradukurikirana bafise nk'uburyo mbere atari nabuke bashobora kuinvestisa mu bintu kanaka mu maproje kanaka nigiki wababwira muri iyo domaine y'umuco ndangakaranga w'igihugu cyacu cy'u Burundi? Jewe nk'intererano ntusaba canke noterera ku bantu basanzwe bafise uburyo barabebegera imisore hari imisore myinshi ifise ingabirano uhereye nko kuri jewe je ndumva muko mfise ingabirano kuko ndavye nk'ibikorwa mfise mbona ingene ndabikora bivanye n'uburyo ndabona ko ndonse umuntu avuga ati reka ndakwegere ndakube hafi. Hari ivyiyumviro byinshi noshikiriza cyane abanyagihugu vyerekeye ubuzima bw'igihugu vyerekeye umubano mwiza mu Barundi vyerekeye guhageza igihugu canje vyerekeye guteramisha mu manzi urumva mfise imvyino nyinshi cyane muga ikibuze n'ubwo buryo baze rero baza n'uburyo natwe tuzana ingabire hama dukore. Yego aha kubitimwa kandi karirimbo cyo turaryoherwa. Yego Gwagasore ndada icungu zacu badukuye mu minwe y'abakoroni ngo mubanye ubu niwe nshuti magara na wanja wangura mu mibano ngo Burundi ni bwiza ndakurahiye Burundi bwacu utera imbere nzo kuyaga nkura turindanga.
ego. Aha, mbega none nkuko kumbure wamye utubwira amaze gusohora indirimbo zigera kuri 4 kandi zirafasha mu manza abantu bakazumva mbere zikanatambika abatamba bagatamba. Mbega none wotubwira kumbure kugira ngo ushike aho ugeze nibihe bibazo canke nize ntambamye woba wagiye urahura nazo mu majambo makeya? Nk'intambamyi ya mbere je maze guhura nayo je ko umigi yose njamwo kenshi ndi umuntu usanga muza n'abantu badukorana, hari gihe usanga ndumurongozi ugasanga ndafise nk'aba mama babiri ngeneye ko tuja gukorana igikorwa bivaye n'ingene banduta imyaka, ugasanga ndiko ndababwira ikintu bakanahura mugabo gacashaka gukoresha ijya myaka yabo kugira bahindura icyumviro canje. Urumva rero ngaha cyaba mwo guharira cyane, urumva nyene intambamyi ugasanga twiko turatakaza umwanya wo kuja gukora ivyo twari gukora. Indi ntambamyi ntashobora kwibagira intambamyi y'uburyo iyo razi yuko tegezwa kuza uko urumva ndafise ibikorwa singene guma ndabika mu nzu ngene kubisohora. Iyo ni indi ntambamyi ya kabiri. Indi ntambamyi ya gatatu je no vuga ndakeneye umuntu amba hafi. Urashobora kwandika indirimbo nkaje ndandika indirimbo nkongera nkayikosora jewe nyene nkongera nkavuga ati reka ndayihe umwanya kanaka nimba ari yo guhanura, nimba ari yo kuzimana mu rubanza, nimba ari yo kuvyageza bashitse mu rubanza, reka ndayihe umwanya kanaka. Mugurumva ndije nyene hari ikintu je nashobora kuyikosora mugafise uwundi ashobora kunkosora gusumbaho biva n'ingene amba hafi. Ego izo ni ntambamye kabisa je mura nazo. Muga iya mbere cyane izatsa cyane niyo ntambamye y'uburyo kugira ibikorwa bije kumugaragaro. Ego. Aha, kumbure tuko turarangiza kino kiganiro ku bakunzi ba PITV muri kumura dukurikirana, twagomba tukubaza none ni he hantu wipfuza gushika muri uwo mwuga wawe, ahantu wipfuza kubona washitse ukavuga ati jewe ndashimye ahantu iyi etape nshitseko iyi ndayishimye? Ahantu hambere je nifuza gushika, ndakeneye gushika ku nambwe mu gihe mbonye icyumviro nifuza gushigiriza ndagishikiriza ubwo nyene. Urumva ngo ndenganye ngaho nkahura n'umuntu afise imodoka ku bisikofu mu taxi vero aho nyene ndabyandika bukenje kubisohora. Urumva ndakeneye ahantu mba ndi free ngume mu gikoni ngume ntange nyene ntange ivyiyumviro nsora imvyino ibintu nk'ivyo. Naho ikindi coco namara kuharonkana nsora imvyino ibindi bizoza kuko amafaranga nazoza ntarakora, amafaranga nazoza abantu bataramenya, so abantu mu kumenya mbanza gusohora ibikorwa. Urumva nico nkeneye cyambere. Ego. Turangiza akandi karirimbo kanyu, akandi karirimbo nkaba nko kubakunzi ba Peace International TV nababwira ati gira j'aime, gira like, partage, uce wibuka ufyonda gakengeri ngo abize babyita subscribe. Icyogoreza kirangura ko ndi umunyakaranga. Ego. Reka rero tumushimire ko nababanye natwe ukaduha umwanya wawe, turagushimiye ko nawaje muri PITV tukaganira kadoganira neza cyane. Nanje mwakoze cyane kunyiyumvira mukamaka kanya kuko ahandi nimwe abandanya muntu mako siyo nzo bandi. Ejo uno munsi ndakoze ikiganiro hari abantu bazomenya bivuye kuri TV. Ejo bundi nimwasubira kandi mukangorisha ikindi kiganiro abandi bazomenya. Urumva abambere nshimira ni mwebwe. Murakoze cyane, mwakoze kunyiyumvira n'abandi ba promoter, aba journaliste mwiyumvira abantu bato bato bataramenyekana. Kuko hari mu journaliste ushobora kumva kubwira ati ngo uramusavye interview akaja kubwira ati urumva rero rindira canke nazo kwishura biva n'ingene atakuzi, biva n'ingene atazi ivyo urakora. None ico je nakoze utamaye mwanya ndakikubwire uzokimenya gute? Canke utaneje imbere nzotera imbere gute? So bashiremo inguvu batwiteho, badushire ku mugaragaro abantu batumenye kuko ingabirane turazifise. Ego. Reka rero tugushimire, dushimire n'abantu mwese mwariko muradukurikirana, mwariko murakurikirana PITV kuri microphone mwari kumwe na Pasi Nduwimana, hanyuma cameraman Papitex muramuzi muramumenyereye. Reka rero nkuko uyu twari kumwe yabiririmbye, reka nanje ndabivuge mu majambo makeyi: gira subscribe, gira j'aime, gira share, gira comment, uzoba ufashije PITV, uzoba kurafasha igihugu muri rusange. Rero tubashimire tunabasezere tuvuga ngo bye bye.